Amaso y'abakunda umupira w'amaguru aho bari hose ku isi mu mpera z'iki cyumweru turangiza araba yerekejwe muri Kote Divuwari. Ni mu gikombe cy'Afurika cy'ibihugu cyagombaga gukinirwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa karindwi k'umwaka ushize wa 2023. Impamvu zo guhindura igihe kizakinirwa kigashyirwa muri uyu mwaka wa 2024 zatewe n'impungenge zishingiye ku iteganyagihe. Muri ayo mezi y'ukwa gatandatu n'ukwa karindwi muri Kote Divuwari haba hagwa imvura y'urudaca ariyo yabaye intandaro yo kwimura iyi mikino. Birumvikana ko iki cyemezo cyafashwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF. Kuri uyu wa gatandatu rero ikipe y'igihugu ya Kote Divuwari niyo izafungura imikino y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu aho izaba yakiriye ikipe ya Guinea Bissau. Uyu mukino uzaba ari ku isaha y'isa 9 zaho, ni ukuvuga isa 11 ku isaha y'i Kigali n'i Bujumbura. Uyu mukino uzakinirwa kuri stade Alassane Ouattara. Iyi stade kandi initwa Stade Olympique de Bimbe. Ni ukuvuga ko ishobora gukorerwamo imikino ya Olympique. Abarebera imikino ku rundi rwego batangiye kuvuga ko kuba ikipe y'igihugu ya Maroke yarabashije kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'isi giherutse bishobora kuyihesha amahirwe menshi yo gutahana igikombe cy'Afurika. Hari abandi bavuga ko Senegali ifite icyo gikombe ubu idashobora kwemera ko gitaha ahandi. Ni ukubitega amaso. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.